ukuri turondera nuko gukiza soko kuzuba karoze kuko igihugu cacu uno munsi nejo nariya yejo tuzokwibukanya ko amahoro y'ukuri adashobora gushinga imizi ku binogo byahambwemwo abarundi bene wacu. Nico gituma meza mvuga nti ubu butumwa turimwo nk'umugwi ni ubutumwa bw'Imana, kandi iyo Mana niyo yavuze ati harageze. Twabeshanye imyaka myinshi, twanyegeje byinshi imyaka myinshi, harageze ko Imana idukebura idusabe kwinjira mu ibarabara ry'amahoro, ibarabara ry'ukuri, ibarabara ryo kunwanisha ibiremwa byayo, niho tuzoba twubahirije Imana rugira byose. Twama dusenga turi benshi mu masengero, tugafukama tukaririmba, bukeye tugakora ibibi. Banyakubahwa mwese, nyakubahwa amatari turagushimiye, mwebwe mujejwe inzego z'umutekano mwashize hano turabashimiye, mwebwe mwebeye Imana turabashimiye, abashinga ntayo n'abapasoni bose abene gihugu baje ngaha turabashimiye. Twamenyesha yuko ku bikorwa bimaze gukoreka abene gihugu b'Igitega by'ukuri barabishima, kandi igihushanye kumbure n'iby'abandi bo kwiyumvira nuko kino gikorwa cakiriwe neza, baba ndetse n'abashikiwe na zirya ngorane mu miryango, ubona yuko atagisebe kinini cinjiye, ahubwo byatumye by'ukuri ku mutima cari ku mutima kimera gicurutse bukebuke. Byumvikana ko ari igikorwa cari gikenewe inkenegwa, ari naco gituma twese twoshigikira kandi tukabakeza nyakubahwa murango n'umugwi wose, tukabakeza ku ntambwe mugezeko, ndetse tubandanya dusaba yuko abafise ico bofasha bose bo bashigikira, kuko turazi yuko hari ibinogo byinshi ibizwi n'ibitazwi, ariko dukeneye yuko ukuri komenyekana, maze ntihabe utujambo jambo, ariko habe amajambo aturutse ku kuri kugaragara, maze dutera intambwe tuva muri bibi tuja muri vyiza, kugira ngo bibi ntibizosubire kugaruka.